ariko muco kuva ryari utagitanga amakuru byagenze gute kugira uve muri Truwafa wirukanwe ntunabishire no kuri sta ariko muco kuva ryari utagitanga amakuru byagenze gute kugira uve muri Truwafa wirukanwe ntunabishire no kuri stati amakuru abantu bose meme na mama wiwanje abo bose n'abantu mba niteze ko bazompemuke nta surprise nimwe bayemo nivyo nahoze niteze hatangazwa n'ingene bitari bwashike aho rero none yakantu gasubire munsi ndakumvise bisa naho ari byo ari general nshatse kuvuga uko umuntu niyaguhemukira ntuzuta ahubwo tangazwa n'ingene umuntu buba gukorera iciza no si yo monde tugezeko umuntu jewe ntuze wigira umudanje ngo nkore ikibi ngo muco ndamuhashije nico nari niteze icantangaza n'ikijya ciza wankorera zirya mbaraga wazikura Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe turashima ndiho niwe abariko aradushirira mwimiyaga umugani wa wundi ibintu bigakoreka umunsi ku munsi. It's another day for another reaction, one possibility to the high opportunities. They call me Ndikurio Leonce the son of God, Dr. Vlove aka Dico, also known as the ambassador from zero to hero. Inoni Dico Entertainment. Kuwundi munsi udasanzwe nakira masista Ina Ligera. Uno munsi ngo umuntu akwise no muco mushobora no kubipfa mukagwana bukira. Niyo makuru mfise ava kunsamirizi. Ikintu cyose ni nyungu. Umuno mwanya ni kuri ranyungukira bya hatari. Ndashaka Ina Ligera ni ryo riranyungukira. Niryo ririko riradandaza. Niryo ririko riradandaza. Yeah. Nubwo mbere ndakubonye wambaye amantuze mu maso. Amaki. Amantuze. Ayo nyene. Bayita gute? Bayita marori imbone. Imbone. Bahava bibaza ngo no munsi wabatinya. Oya ahubwo siganabikunda ni kubera ari no tu. Ntubizi. Sidabikunda nyene umenga. Since. So banabizi kabisa yuko atari ibintu byawe. Ina Ligera yandi makuru. Ni meza ndashima Imana ese namwe muraho je ndashima umva ubuntu bugeretse ku Burundi birenze uko muvyibaza birenze uko mubizi kabisa ndashima Imana ese bo bari bagukumbuye nkuko narinda gukumbura bari bagukumbuye no kunsumbya kuko barambwiye tujya muntu twaramwumvise gato tumwumva amajwi ariko turakeneye no kumva ijwi giyiwe twongera tumuraba imbona nkubone nguye yaje kabisa Ina Ligera Ina light Jojo yaranareheve muga byose umuntu wo kuri Fridore akunda kukandika ngo Ina light ivyo nibiki izina biko ryarenganye ubuhari rindi ryararenganye ngo bishasha Ina Ligera ntuzongere kwibesha meme nabandi bose niyo brand irikirajya hano hano Ina light nye narakaciye ko mugabo narababwiye impamvu nagahinduye beshi barabizi sinoza namasubira mu ibintu misi yose ariko ni Ina Ligera kabisa mu kiganiro nk'iki cy'amateka tuba turi kumwe na Nibituronsa Hotel niyo ibirikiragenda itanga ama service y'akataraboneka neza na neza. Ino hoteli y'igitangaza ibonekana mu ntara ya Rumonge, ni muri centre Iribe. Uhageze baca bahakurangira imwe mu mahoteli muco yatangiye no kuza muri top 10 muri East Africa y'amahoteli asa neza. Banafise na chambre presidentielle niko bayita ku miliyoni 3 ukajyama ukibaza ngo ijuru rya Jerry hano kwisi kabisa ico bita Paradis Terrestre. Ni muri Nibituronsa Hotel. Oyo bayita chambre presidentielle. Hariho nizisanzwe z'ibihumbi 50. Ariko ibari chambre ya 3000. Yego. Uzogende harara. Niyo mpamvu niho ndavuga nkuko hari ahantu urara ukibaza kirone ya Paradiso bavuga ku isi yamaze kuhashika bikagucana. Ariko kandi turi kumwe na Gihuhusi Entertainment, ubona yuko nabo nyene baba bahageze mu kibuga ca cinema baguhereza amafilme kabisa ameze neza. Badukubise na diaspora usanga muca tarayira. Jewe ndakakwiraba gute. Ayiravye.
oya eh itangura uretse ko yanje gusa batayiraba oya oya barayiraba reka sinabaze ko ari umuntu yicaye hano sirito ari muri monde ya cinema atararaba umukenyezi bariho kandi nibo benshi wanasanga kubera kutabimenya kubera kutagira iki gusanga ni bashasha ngaha ntibaza amakuru y'amahavugirwa ariko none munsi naje ndavyivugira nta nubona tu turi kumwe kandi na inarijera shop ngo arogure ya shop nteko tabivuga ntoya se n'amashopu ntabirenze kuko nyene mfise ahantu nicaye hantunze hankorera filme hankorera ibicanke biriya ya nta mashopu arenze ariko nyene ubwo ni shop birakeneye ko dutanga adresse canke ni muhira birakeneye ni mu Ruvumera hasi muri L206 umva ntafise na adresse bagana bavuga igifaransa kimeze nk'uko urayifise kabisa bya bintu byo kusanga abantu kumuhana ntukibikora oya ndamodaringa bavyita ku modaringa ni modaringa ni delivering undonde yati nzanira ndakeneye impuzu z'umwana ndakubaza uri libre nindonka umwanya ati nawe ufise ubahe hakwisangira hari kibazo uri hisashe gusa yaziza oya ni uje wenyene cyangwa urafise umuntu ajejwe iyo service je ndigirayo ibi kuje na umuntu w'umusitari nka wewe ugasanga uriko urafata ingendo usanga abantu muhira ucumenga uri kuri isesagura gose uganya ni nabo umusitari birengeye ntavyo nzoba nko nare nkibikora wumva ndabi nukuvuga nimba ukibikora nturarengera ho nuko n'umuntu yabaye umusitari hari inzira nyinshi yaciyemo mugabo sinibaza umusitari nabwo gwari ubujuje aya nta na kimwe n'ibintu bisanzwe rega usivye ko ngaragara kuri reka ya telefone runaka hari kidasanzwe nta birenze en plus ku mafaranga nta kidasanzwe urazi isura y'umusitari antuka si ikintu cyo gupfa kuboneka uko kiboneka none ubwo nyene nkirondera amafaranga ndabiki nzoshima ko ndabirengeye ntakifise romanke yo kubikora amahera yo jemba mbona uzosaza ukiyarondera none hari uraya ahubwo ukukura niko usanga bigenda bikomera kabisa business ukayitsimbataramo amashaka yongera iki aha na hariya nyene mugabo shaje ngo mubere nk'abandi bambwira ngo we ngo kubera iki kija mu mamanza niko bakubwiye wa plus gukaja ngo no ma service oya ndavuga ati nani ya nyuma kandi nyene imanza uja mukunda kubiri mu ma service kwe urumva ati nani ya nyuma cyangwa ati tubwo bistari buzombutsa gukora service y'umugenzi cyangwa urubanza rw'umugenzi kabisa ube bumbangiriye kubera ubustari ntaco buri utabantu ufise ati buragatsinda ariko nta kuntu rimwe na rimwe wumva menga nyene birakujena ingeneriki je ko mba numva uburi areze nyene uburi areze Chemba mbona ataco bitwaye ivyo vyuko nkina filme vy'ubustari vyo tubireke ntabwo ngira urumva numva ndi mu bandi ryohewe nisanzuye nyene uravyumva nkahura n'abantu banje tukabonana nyene so nuko tuba twinjiye muco unyemerere ntangure ndanagukeza kabisa wamaze gukwiza bijya bihumbi byose burya ni byinshi sha abatabizi sha ibihumbi 10 ngo ba ibihumbi 10 nuko Imana navyo byagiye kandi mu mwanya muto uziko abantu batanguye amace no ngaha bariko baramara imyaka nk'itanu ukibona gifisa aba subscribers nk'igihumbi n'amajana 7 2 guco aba subscribers indwi bose aho umuntu abagira mu mwaka abantu iriko canke ibihumbi niyo mpamvu rero ntabifata bisanzwe bidasanzwe mu bw'Imana biva muri ba bantu nyene twumva umenga turarenze turagize iki nivyo iyo umuntu mwirigwana nama ndaba nk'abagenzi banje ntugire ngo baraba umukenyezi vyoroshe bagoma bambona muri ya style banzi ivyo birabaho ugasanga ntibarugurura ngo bayiraho bagbo bakaguma babona umenga n'utuntu turaho nyene nigiriye muco ukuntu kubabi ati rero ugize gutyo urabyutse usanze bakorokeye ndabyutse nasanze abafana banje bagize screenshot muri groupe barungitse bandungikiye kwara na nijya episode twabyutse no munsi bigeze mu 8,000 abantu ndavuga ati aha rero yasidutse kabisa akabanza ndibura nakayikananiye kunwa kanturire kamwe narifise
nari kwibuka guhoza nagira nawe ari kukanywa neza rero nuko Imana ndashimira Imana cyane iyo yabikoze ndashimira abafana biwanje mukomeza kwitanga mu buryo diko barashe haringa siribuple akonsoke ufise abafana b'ibiheko kabisa urumva mfise abafana bankunda kazi n'ikintu bankundi kubera uri bukigihe namaze nta posting harageze igihe juganje muri groupe ndabandika mumbabareye kubona ntavuga mba numva nta bintu mfise byo kubabwira aco barambwira ati humura twe tugukunda ubifise tuvuga gukunda utabifise hose tuguma tugukunda groupe yanje yagumuka Fridor urayirimo Fridor ni yari chata ngo si ya uribaza ndakwaje utayo ndagushirayo mushire nkabiyomva nkasanga vibe muri group baguma baterana ba mama Hana abakobwa bitwa ba Ivete abapapa bitwa ba Wemba urumva benshi niturahura ba Momo ba Claudine ba Raduse ba Arno abapapa urumva bakuze benshi cyane ntovuga ngo numva bazi n'amazina kabisa Nadine umva oyaye turandika numvuga ati none bara wamaya abantu we akumushugura urukundo rw'abantu umunyamugisha vraiment yes ni ibintu ugira abantu bagukunda ataco wabahaye plus batanakuze nyene nshaka kumenya uruhara wabigizemwe caba ari igikundo rimwe bavanga umuntu aravukana canke nibikorwa byawe byabemeje nta muntu yavutse ngo twumvijwe ngo uvukanye igikundiro nta no wavutse ngo twumvijwe ngo uvukanye ngo imikoshi cyangwa urwango gusa nyene hari ukuntu Imana ibigenza ariko byose rimwe rimwe hari igihe bituvako mugabo kandi abantu bagukunda nta n'ikintu na kimwe ukora ngo banakwanga bagoma bagukunda kabisa ariko naje sinzi ukuntu vyagenze nabisanzwe nabonye banagukeje amakado menshi okay numuntu nabonye ngo yagize menga yagushiriye akantu kurera imikaje umwe aya naretse gushira ko kugira ntimuhambe muvuga ngo mpako mbona ko bisabiriza babarotse muco niko bari gusabiriza muco narwo wobuduhaye ko hatwe abakozi b'Imana nabanda bahaye ko kumugisha none umugisha niba utanga rondera wiwanyu nzobaha kuyo narondeye hano bangabi ubwo bari siko wahora muvyumva ko neze kera waratanga nubu ndatanga utitangira ita ahubwo usanga ntaguha abandi je ukanyima usanga ntaguha niko bimeze rero abantu baragukunda bamwe bakaza abandi bakagenda ariko vyose nta nakeke kibuza umugambi w'Imana kuzu kabisa so ni novuga ni achievement wamaze kugera ko nini yo gukeza niyo mpamvu nanje nagukeje binahurirana novuga no kumara abantu inyota bari bamaranye iminsi nubwo wavuze mbo bajya bafana bavuze n'abanyamuryango bahagufi ariko abandi benshi muri rusangi bari bamaze iminsi basa n'abantu banyote bakavuga ati none muco yaduhevye yari yatangiye kuduha igikorwa kimeze neza binahuriranye n'uburyo wagarutse ugarukamwe neza bakubita episode zibiri mu urumva mu bisanzwe kwibura ryanje nta bugaba bwari nta n'ubukene bwarimwo cengo manda bivuga ubukene ugomba no kuza vuba ariko kijyagiye nta bwarimwo urumva ahubwo bamukereka kwihagarara ko benshi bari baje ati muco biranze kumbure n'ubukene shooting izanse ne n'ubu episode 10 ndazi programme ndabibereye uburyamanye nazo ndazifise inga ariko ubu nzoza ndabahimwe kuwa gatanu rero nasanze ari yashuywe zibi oya zibiri mu ndwi sino bivamwe ashakene nabuza kimushagira akora ivyananiye abandi ko ndabahindishije akabaroga barihanganye ego rero nkuko nabivuze nta bukene bwarimwo nta kikandi nta n'ubunebwe bwarimwo nta n'ikibazo na kimwe carimwo uretse ico navuze cuko habayemo ibintu vy'izimagirika ry'amayimaje izimagirika ry'uwo twakorana ndajagarara ndabura ivyo fata n'ivyo ndeka bimwe bikaduga rugo twazi ko ari projet Bujumbura umuntu abwiye ngo iri muri Kongo hirya yaje akacabwira ngo yango ntiri muri Kongo ngo iri Ngozi ukayitorera ku kanyaru hasi naronze ntubibona kandi ivyo waragabanutse suko wahora ungana oya hari no kumenya umuntu abari ku kareji mu kuntu naka sport we ntubizi sport warayemukiye ngo nta sport mugabo twarigeze guhura rimwe nje nibaza ngo ni bimwe by'ivyigangeso nyene to oya je ndakora gym kandi neza urumva projet wari kuravuga uburyo koje nyene hama mu nyuma rero iragaruka imaze kugaruka ndayikosora nsanga hazima image menshi gasanga nko muri episode ya kabiri nizari sene menga standard nani fise zibiri
izindi zose nja mu vyo kuzikora amajwi navyo barabivuga ko amajwi ameze nabi hariho amajwi amwe yazimiye biba ngombwa ko hakora ya kamera gusa urumva niyo mpamvu rero utahuye n'umuntu avuga cane nka jewe abantu bavuga bukebuke ntibabumva ariko ivyo vyose bizohera muri episode nk'iyindi bizoca bihera nubwo rero bumeze neza kameramani tumeraniye neza abakinyi tumeraniye neza ndi kumwe n'abakinyi bavyumva ariko kandi n'uwo batavyumva sizomwinginga amaze kuvyuka atavyumva ntacu ukora umukinyi yanse atavyumva ho oya ni kibazo ngo ni ikintu kigoye kugarura kwe ni kigoye nzomubwira rimwe kabiri yanse ndamubaza ico yifuza numva ko no mutunganiriza ntabishoboye naho isezerana amahoro ariko abo turi kumwe nawe bari solidaire cyane bari solidaire aba bakinyi muri ko murakorana turi kumwe turakundana n'abakobwa beza n'abamama beza umva ni misore myiza n'ukuri turashima Imana udashiramwe imisore mwabifasha imisore irimo kandi namyishiwe ego pe namyishi ahubwo mu papa niwe ndiko ndakena wabuze umupapa nabuze umupapa ari hagati ya 50 na 60 andondere n'ukuri yumva vyiyumvamo andondere kandi barahari nk'ubu bariko bararaba kino kiganiro ndamukeneye cyane pe ndamukeneye nuko rero filme n'ukuri rahari nzoyibaha bishobotse bidashobotse no kandi nzoyibamenyesha mugabo tuvugana shagushika kuri episode nka 11 mpagaze shimima bagiye kujya umunyenga bagiye kumara iminsi mu munyenga kabisa 11 zose urazifise zitekeye gusa ndoza ndabaha imwe vendredi kandi nongera ndabashimira ukuntu muyiraba no kuri kw'Imana ukuntu nari napoteye nkagenda nkazima abantu bakambwira muco kora basi bwa buntu bwo munyabutafishira ko ndavuga ati neza natangiye gushira ko se ishene yanje kurikanwa n'abantu bakuze ndabizi hajya public nini ufise harimwo n'abantu bakuze vraiment urumva sibijuju byo guca nkawukisha ngo raba ngo kano wapi ndababwira ati nta kibazo abantu sibijuju ka gasling kawe abantu bafise ubwenge bafise ubwenge uri kurabakawusha ngo wikamuvura ngo barabibona akagerwe bakamenyera ko haca ku bintu vy'ibirofa nayaseri kazoza bavuga ati ni vya bindi nuko rero nuko Imana turi kumwe bizongora nzobabwira mugabo hongeze shanda keneye support mu misi imbe ko ndabibona oya support nukuva ibintu bikubanye byinshi bikuraniye kujera canke n'agafaranga bagasuke support y'uburyo okay wow y'uburyo ndayikeneye pe mugana mugihe kandi toboneka simpagaritse oya ni bayitange ariko ibonetse urumva nakandi karusha bayitange kabisa muco je umuntu rero nyene wa muganirize tubivuga abantu bahari canke turi kumwe bagihari bagihumeka nimba hari filme iri mwinyigisho niyo uri kurakora nimba hari gikorwa abantu bakwiye kongera no kuraba bakavoma ibintu byinshi cyari twari kumwe n'umukobwa yitwa Keke nawe yanasigaye muri kino gisata ca cinema cyane wumumenyesha makuru arambwiye ati nimba hariho filme ndiko ndaraba mba numva none ari iri kiranyigisha cyane filme yitwa Umukenyezi ntiratse rero nimba aho baho akabazo na gatoya gatuma abantu bako intervene bakagakemura uburyo babusuke kabisa kino gikorwa kibanda uburyo babusuke apana byishi gose oya byishi nibasuke nk'amafaranga arakenewe ucugira kudukubita na season ya kabiri oya navyo ama season nzokubita ama episode ziba ibandanya ama episode menshi shaka tugere ku bihumbi 100 si hahandi iki gihugu tutagiye turagikorera mu buryo nta yindi shwa oya nta nukundi kuntu zogenda abayobozi baravuga bakananirwa iki mugabo kandi tubicije mu gukina naho habamwe nakandi karusho rero nabashimiye cyane sino bavuga ku mazina bose gusa abantu bafasha mu buryo bucanke buri ya Chaka envelope kanje ni ntagasigo no munsi nzogatanga twongeye guhora mugabe igikorwa kibanda je no gutamaye je ndaguha nta na kimwe je ndakira nawe oya nzoguha sendaguha no gira nkuko fatisha biri so malgré rero ama challenge menshi wahuye nayo abavyumvirije baravyumvise wanabiciye ku buryo gikorwa cyasa n'icazimiye burundu ndashaka kumenya ni gihe caguteye intege kubandanya kuko byasa naho utafise umutima novuga ngo ugumye wari guhavuna bireka kweri twakubu ikintu canteye intege kubandanya uriya niyo mpamvu nababwiye ati keshi nivyo turagomba ama sponsor ariko keshi zisanga umutahe wawe diko singomba niyemere ngo sinarota no bivamo ariko ikintu catumye ntarota ndabivamo nibuka amafaranga yanje jewe naruhiye amaze kujamo
urumva amaze kujamwo bavuga none agenda yahevye nkaca ngaruka kuri ya confiance abantu bangiriye bakankurikirana bakankunda bakampa amacourage antake atakintu narindi atari nari bwabahe nta zina rinini nari bwubake nta bintu vya Nyamirenge ndi yamayibobo birirwana mu isoko birirwana hehe aya ntari mayibobo abantu bamwibarabara bitwa nkuko baguma begiye nawe ubguriyo oya nawe ubguriyo avuga ati sino bahemukira nkagaruka nkavuga mana umunsi ngira civuga ngo mon courage et ma richesse kandi kikiya kivuga cawe gisa n'icatsimbataye cyane muri no minsi nkaguma mbona abantu bapostinga ngo mon courage nkumva ndaje ndoma influencer urumva nkumva ndaje tintegereza kukagwa ko ndagakorera ndakagwe ko ndavuga ati irandi so bivuga ngo umutana niwe ajya naniwe binda totavuga hariyo n'ibintu wiyatura ku muntu bikagusova ego bijya byose naravyiyumvira nkavuga ati oya sinchiki intege prema reka mbyuke niru camura n'abafana banje bavyumva yambaza ikibazo mfise akafasha mu buryo canke buriya ati aho hose vyari ngozi je sinagiye ni umumama yitanze oya jewe nungika disque dire nkwereke aragenda arayirondera disque dire undi aravyuka ati je ndayigura urumva ni ibintu Imana nyene ngenda yikorera ivyo byose biratuma nko bahemukira ubaho bigeze kugiti cyo wanje naho noshaka kubireka kubwo abafana ntavyo noreka no kuvuga ubifata nkuko menga wabuhemutse rega rero bampemutse urazi imitima y'abantu iri kirakira kubera umukenyezi ako kana ariko wewe nyene oya ukuri ntavyo mpevye nta nivyo roto hebo nta nivyo ndota mpevye oya ubu nk'umuntu yoza yigira ngo hariho ukuntu nyene zinda bivuga ukundi kugo haduka nk'umuntu ngo bireke kugira dukore projini je burya nico nagere mvuge umvugiye ibintu Imana mbabarira uwo muntu azodarumviriza ibi bintu jewe challenge naciye zo kuvyuka ngo igorore ngo bireke mbabarira wakavyara mbabarira kubashe wa muntu we naho nakuzi nakubashe niwe nagere mvuge muca turabona nk'umwana w'umukobwa umwanya n'umwanya hari gahindurirwa stati ejo haje ujya muntu nyene wari ko ravuga kakubwira ati bivanye n'ama project nkuru iremereye tugere dukore ibintu vya filime rero ureke ushire ku ruhande ibindi byose mwabihurije ko ico mwogipfa erega diko uriya muhungu wa muta mu gihe no banda bikora akabona nta musaruro n'umusu no bireka bwo bari ubukino nyene ndiko ndikinira siko mugabo kandi jewe ukuntu meze je ndumva kandi ndashoboka kandi agoye mu bana uragoye mu bana ndagomba unyesuplik ikintu parce que jewe mvyuka nkarota ndabijamo ntivyamfasha umunsi umwe canke ibiri vyantwaye iminsi myinshi ibintwara n'uburyo bwinshi maze amafaranga narisheje kugira abanyemere kwinjira muri sinema oya si bibavyuka ngo genda hajya wowe wararishe nyene narisha amafaranga kandi menshi kandi ari umunyeshuri urumva hajya mu kwinjira muri Trofa wararishe apana make kandi menshi kandi nari n'umunyeshuri kandi ndashima Imana n'ubu nivyo bitumye nciruka kuko ndavyibuka kuva mu ntango kandi nukuri kw'Imana barakoze kwinjira niyo mpamvu ikintu cyose umuntu azokubwira ngo injira fofi nta gaciro kizoba gifise ni kenshi nimve kubivamo nkayiruka havuga ati sindota niyo nuba nzigamye niyo nubu kandi atumye nkihagaze niyo yatumye mbuwo ndiwe nakubwira ngo ibintu vyagusa bitera ubwenge naguma nimvire kubivamo avuga ati ntomvye kuva ku munsi wa mbere gushika no munsi agafaranga kanje natekereye fani sinamutekereye none n'ubugere yo bayinjiza kubura none bajya abana bariko barinjira ukuntu ndiko ndabona rigoye kubaka nta muntu kugiyubakira kugeza kwirya revo ngo bivuze ko nawe aho bukera tuzobona uri kurarehisha abantu zorokirika ni wazana abakinyi wabo oya rega si kuneza yiwanje gusa oya nowe biraguha amacourage uri buke ko atari ikintu watoraguye kandi nico wari kuravuga uburyo bawumva wo bire kukibuka amafaranga kwibaza ni muntu mbere yo kwidoga wapi nabo turi kumwe bafane n'amanda bivuga ati mwarakoze banarabitaye banarabihevye kandi ze ko bizongeza kure rero umwana w'umuntu agaca vyuka ngumva rero ngo sheri kigorora ngo bihebe ndakubaza kuyihebe no kubaje ko hayimvo ifatika ntiho bihebe urumva kunkuye mwi post ngo mushire muri yihe aramutse akubwiye nk'akarorero asije biranje na kumva ko nzoba mfise umugore akina film aturabona rimwe munavugwa nabi ntiwo mwumvira aca ndabivuze ko
ni wiyugarire kirekire ndabivuze kandi yara kwimana change ndiko change zose naciye mu zozi mwese fikatu okay ndazimusiguri narambwira ati ngira impamvu rero noca ndabivamwo kubera uvuze uko gusa atakindi kintu nawusiguriye oya nobireka ariko kandi sinobiheba uko nyene novuma mba nyene CEO aba yicaye ahantu manager kabisa akomeza abantu banje message nkaguma ndaziza ibintu urabikunda kabisa iki nico bita gukoresha umuhamagaro aba yavuze cyo tuma nahukana sino kwakana ngo kwambwiye mpebe fit okay no mutwoje mu rugo ni babiri ti plan A yari yereka plan B ante tukenterchange ya kabisa okay reka tuhinjire kuko wari wanahavuze mu bintu ariko uravuga numvise uvuga ibintu muri kahise cyane ndavuga ati ya nkuru niyo koko ati bafani turi kumwe nahora ndabibabwira so bwa mbere bino bintu bisa nibigiye kuvugwa mu gantu wari bwabivugira hano hantu mu buryo bufadika uburyo umuntu mwahoranye mukorana mbere no uvuga ngo wari nk'umukobwa we w'imfura ari we Fanny Ravin n'ubu ndiwe oya sizokigana ndeka kubaho yaye uzoguma witwiwe nubwo mutakire kumwe mfuye abazavuga ngo yamfura yanaka yarapfuye ariko muco kuva ryari utagitanga amakuru byagenze gute kugira uve muri Truwafa wirukanwe ntunabishire no kuri stati amakuru mushaka je si yo mfisi none tubipfe amakuru mwe mushaka kumva cyo si yo mfisi none mbesha kugira ngo baryohere niwe muntu wa mbere burya abafana gender ibintu bavuga ama comment sirtu bakunda kuvuga ati muco niwe muntu ukuri guhari arakuvuga amakuru ahari akayatanga mu gike kintu cyarakunaniye kuvuga canke nta kamaro wabonye kwirigura bitangaza ko bakari usivye ko atanakoba kahari ako kamaro mugabo mu bisanzwe ukuntu mwabi nabibajijwe okay numvise umenga kuri bizarre ukuntu okay je mwambajije ati kwiriya radi nabonye abantu barantuka ariko mana nziriki cyane muri commentaire nkuze umviriza ibintu navuze urumva amureke kuntu warabonye attaque z'abafana kwe baranyatatse uvuga ati none umviriza ibintu jewe navuze nturabe titre urumva amureke kuntuka ahizanga baguhaye titre none ibintu navuze sinavyibuka navuze ndavyibuka okay urumva ariko bimeze gute seriously bimeze gute ko urumva muco rimwe na rimwe tube tuvugisha ukuri dufatiye ku mafacte aboneka nk'ubu Fanny afise filme yiwe urugo nibaza ko ico gikorwa cari gihari cari kigezweho we wategerezwa n'ubundi kuboneka namwo haba no mu bindi bikorwa byinshi yari karakora nuno munsi nta na kimwe uri kurabonekamwe duheraho hantu bigenda gute ngo abandanya akora ibikorwa wowe udahari mu gihe ibyari bihari byose mwabikora mu bisanzwe je narababwiye reka ndabaho umuco wanashaka muco tanga umuco reka kuguma twiyumvira ibintu ibicanke biri kiminunga bavuge ngaho mugenzi uzirikana ivyo je ndi imbere ya kamera yaje mvuga ikintu no kwemanga no kivuga nacecetse ha president ose no vyemanga mu bisanzwe ukuntu biri nkuko mbajije nakandi ngo narirukana nishuyuku kandi niko nsubiye icambere abantu ntimuri bijuju je répète encore muri bijuju siko mufise amaso mufise amatwi n'ubwenge servo zanyu zirakora mufise ukuntu mubona ibintu mufise ukuntu mwanariza ibintu mwabikombina hamwe mugatora inyishu yanyu ariko itandukanye niyo mfise kandi itandukanye niyo mabuja afise mabuja Fanny Ravin nyakuba urumva bitandukanye n'inyishu ufise je rero ngomba kubabwira niba Jesse nirukanywe muri Truwafa kubera iyo message canke iryo tangazo n'ubu ntaryo ndabona urumva kuba tutariko turakorana muri Samantha narakinyiye ngiye kuboneka waherutse kuboneka muri Samantha kayo muri episode zanyuma igiye guhera eske urugo muzi ruzoherera he canke batonshiramwo ho nabwiye Truwafa n'umuryango munini ya cyane wagutse ndababwiye ati abakunzi ntiboherera mu mubindi nivyo hari ukuntu ugerageza kubashiramwo ugasanga biraturitse uramanyutse ko wagumye ushiramwo si ngombwa twese dukinemwe oya kandi si ngombwa mutubone yo nyene nivyo nshatse kuvuga oya nigiye mutatubonye ntibisigura ko nirukanywe
ntibisigura yuko habaye iki ntibisigura opete je ndiko ndavyumva muco nta guciriye womenga usa n'uwovuga ngo sinirukanywe ahubwo jewe narijanye ntaho nje nagiye uriko urakora ibyawe kuya nta bintu vy'iwanje mfise vyo mbuza gukorana n'abandi baje urakora ibyawe ibi ufise projet yawe uriko urakora umukenyezi ufise n'ibindi bintu vyawe biri private uriko urakora ufise n'ama projet uriko urategekanya kumbure ko waravye abona ati sinza kubifatikanya narababwiye ntiyanyirukanye n'uyu munsi kandi yompamagara ngo dukine jewe mfise umwanya nogenda ndiruka oya ego pe nona urondera wanashaka bivanye n'ingene nabana amenye nkuru kare information kare je nona agenda ndasubiyemo nyirukana none go muco abantu wavuze ngo abantu sibijuje ivyo bariko barabona banariza tubifate gute byose nabivuze murabishira hamwe mugakombina mugatora inyishu yayo itaza gukuraho iyo ofisi ari indabahaye kandi itaza gukuraho niyo fani afisi wiyumvira ko fani yoba byiyumvira ko iki bino bintu iyo hariko aravuga inkuru ati muco uravye ntakiri kumwe na fani ashobora kuba barapfanye navyiyumvira ko kuko nawe je nanje bimvuze n'ivyo wanje ntekereza niyumvira nawe afise ivyo yiyumvira bivanye n'iki gihe tumaze tutari kumwe ashobora ko yanyirukaniye mu mpisho canka ategura kunyirukana canka ategura kutazonyirukana namba ategura kunyirukana sinzi ivyo ariko ariyumvira namba ategura kutazonyirukana sinzi ibintu ariko ariyumvira namba aranyirukaniye mu mpisho sinzi ibintu ariko ariyumvira ivyo rero bimenya ari wabitubwiye mvuze ivyo wanje ariko abafana ntimuri bijuju murabona mukiyumvira mukanariza ntawo bibahora pe namumenyesha makuru hari umuntu yapostinze ngo hari kuri indi ndamba ari Mengani Star Talent African Talent oya Mengani Star yes mintu vya oya ni Africa Mengani mu Africa kwa na Star Karim ni Africa urumva barandika canda ga screening ati hama ndabaza ati byahereye bagenze gute nawe yasa n'uwandika avuga yuko yaremeje ntiyabajije okay mwe mwarambajije we yaremeje urumva aravuga ko ariko navuze akavuga ati hama byagenze gute kugira atange umuco mana ntimunteranye n'abantu ariko nk'ubu muheruka kuvugana ryari Fani haba muri telefone cyangwa amaso ku maso sikera ariko kandi si vuba mugabo ntitwigeze dutukana je sinakubwiye diko watutanga amatwi ari kiganiro turavuga sha tuvugana gashye kweli nashize ko stati ngutere commentaire turavuga oya je tuvugana n'umuntu ari active n'ibintu ndimo nikomeze mugasuko byaho kandi nanje ni bake bandondera ngo banandamutse atari ikintu bandondera kubera uko kuntu baba bazi umeze uko kuntu baba bazi umeze niyo mpamvu bakurondera nabo hari impamvu niko baba vyiza bamenye bakamenye ndabizi je ngo uyu mubano sinje kwiyeza ngaha ngo uyu mubano kuko ukuntu umeze je sindi wa muntu ushaka kukuyorobeka ko ngo tubane uko ushaka ngo basi ngo tumare iminsi ngo ndavyihora ndareka sinziriye bingwanira ndakubonye umwanya ndabikubwira uvyakiriye tubandanye umubano utavyakiriye duhagarika ariko nturi mubi nanje kandi sindi mubi vyase ko dutahurana gusa ama filosofi yawe kabisa ni ukuvuga we si mubi nawe nturi mubi biba vyanse ko mutahurana biba vyanse ko dutahurana ivyo navyo si kibazo bandanya muri life yanje nanje life yanje ikibi kikaba uru na bibiliya bivuga ati numuriro ngororaturira ugati kizingana niyo mpamvu umuco yihoramiye byabaye byose arabiceceka kandi naranabivuze gamwe nuko mupfa kumbaza wabivugiye mu migani sinatahuye kuvuga ndavyibuka jewe nta n'umundi muntu twopfa ikindi kintu sinzoza ngango ce ndamudodora azero gusa igihe tutazoba turi kumwe nzoza ndabivuga ati ntitukiri kumwe sinke muri lebo yiwe kugira umuntu azoba ashaka kunyifashiriza ikintu runaka ntazareke ngo hari umuntu turi kumwe urumva ndabitangaza ariko nawe turukuhanyerera ariko hari akantu utanyishuye aheza amezi angahe mutavuganya oya nta mezi mwiyindwi no musisamute mwindwi nyene twaravugana ego je ntituranashwana bayame je ntiturana ayo makuru mwe muyakura he tugende na kino muco tugende na kino ibikorwa byawe uri kurasohora je ndi umuntu akurikirana Fanira Vine ku bintu byose amasati yiwe mba ndayaraba haje zozo nabandi barazibona benshi baducira urubanza nta kintu na kimwe ciwawe Truwafa yigeze posting mugi
Yeah, for sure. Muci bintu abantu baba bibona wa mugani w'abantu sibijuje. Mu gihe kera banzureke. Mu gihe kera nke kuri ukirikura na premiering baba bapostinze bakagufasha gusharing. Ha mu group yawe nta gikorwa na kimwe kiriyo kuri stati ya Fanny Ravine nta link yawe yigeri haca kuri page hoho nke kuherukayo mu mwaka uheze. Kubera iki bino bintu? Ndakwereka muri group ya Solution kapo link zanje ziriyo. Ninda bayazijanye? No sishikayo ndazitwarira. No kuvuga uri kura bafata ku ngufu. Oya mu bisanzwe uworera yorera ibikuru. Siko. None basi byo byose ukatabikora. Mwe murabona ikintu byaba bihajije. Nta gahaze wumva mu. Bijanye n'iterambere ry'iwanje. Oya harimo agahazi. Twapfa tuvuga ngo umubano ushobora kuba atari mwiza. Abafana badufashe nijyari bigeze biyumvira yuko bosohora igikorwa filme kandi gahaja muri analize zo zose narize bigeze biyumvira ko bosohora filme Fanny Ravine nta posting link yawe naje ntavye nigeze niyumvira ke ico kintu yagaze ciyumvira ntavye nari bwarabe namba ruko bimeze ntavye nari bwarabe kuri page yi ari mu bantu bavuga ati umukobwa wanje yakoze ikintu mugende murabe inamuco arasohoye episode ya 2 ntibyigeze bihaca ibi bintu biriko birava kuki dufate ko atabyinshi wobuzi nta kintu ubona gishobora kuba kiraba ndi NG umva nta kintu nakimwe ndabiziko je sinje kubihisha sinje kandi nukuri je ndabibabwiye we ariko dufashe yo analize muco dufashe yo analize nukuri turi abana benshi muri Truava nubaheruka casting kandi bariko bakora ibikorwa byinshi urumva nababwiye nta muntu arera bidakura yarandamuye ariko kukuramura ntaza gupostinga ikintu cawe gisohotse ashaka kuvyibagira canka kabura umwanya ivyo byose ko mutavyiyumva okay kwereka reka arabura muri no miskera tawe yabura abafimyi imisi afise akazi keje none postinga gatatu mu ndwi kandi hari uba bize n'ibintu vyiwawe umwanya w'abantu kawubura nanje vyamabimbako ntimukamurenganya muvyeyi ugakomeza ukaba bize no guterura link ngushire kuri stati bikanga ukavyibagira yes naje hari gana ndavyibagira nkabikora bukeye wese yabikoze bukeye bwa yarabikoze ubwo niwe si jewe jewe nawe niwe okay nawe niwe gusa umunsi yo vyuka kantangariza ati muco rero ntitukiri kumwe uzotangaza ati tukiri kumwe umuntu ushaka kunkubita muri rebo yawe nta kibazo ndigenga ariko ubu sinigenga je ndi muri Truava nta bwoba utewe na kano gacerera nta na bumwe ndeke kwiyorobera antuka janje bibizi nta na bumwe usibye ko ari ibintu byinshi mumbwiye je ntahora nita narababwiye umwe byavye ngo nta misozi nta biyaya nta nibihe bibuza umugambi w'Imana kuzu bivuze yuko muco nk'ubu yozinduka abitangaza canke akaguha umuco nyene nka inbox nta kintu ubona uza kubuhombye mu gihe utobukiri kumwe na Fanny mu buryo mwari kumwe mukora hari ikintu nigeze kuvuga ati buriya baho kwiyisi kuko je muco ubwanje ndahemuka sivyo wewe nawe twese turahemuka ahubwo ntiduhemukira rimwe ntiduhemukira bamwe urumva shaka Jesse memuka kabisa yo ndetse kubesha ikintu cyo guhemuka neco ngene wampemuki jewe urumva gutyo rero mu gihe vyoza kuntusha mu gihe naba narishizemwo ko ataho nzogera atankore publicity ubwo nyene no bampagaze urumva abantu bose meme na mama wiwanje abo bose n'abantu mba niteze ko bazompemuki rero igihe bishitse na mama wa ari igihe umuvyeyi yaguhemukira akaguta ukibura urumva mu gihe vyoshika akaba bikora kubera imvo yicankiriye nta surprise nimwe bayemo nivyo nahoze niteze hatangazwa n'ingene bitari bwashike aho rero gano yakantu gasubire musi ndakumvise bisa naho ari byo ari generale nshatse kuvuga uko umuntu niyaguhemukira ntuzuta ahubwo tangazwa n'ingene umuntu ububa gukorera iciza no si yo monde tugezeko umuntu jewe ntuze wigira umudanje ngo nkore ikibi ngo muco ndamuhashije nico nari niteze cantangaza nikijya ciza wankorera zirya mbaraga wazikura diko ono umugorwa se philosophy jewe umuntu ahore ikibi ntana inbox ngo wangiriye ibi ukuri ndagufise ndakukubwira siko mugabo sinzorara ndanze umutsi ngo naka ahubwo inkore yiciza nguma niyumvira uyu muntu izimbaraga ari kazikura he zizogera ryari nkora niteguye ikibi ku muntu ubuhemu ku muntu nanje mpemuka ku munsi jour
namba mpemuka ndinde kudahemukira ati rero ntibigutangaje kuba baguhemukira ntiyamemu ndiko ndavuga ni nk'akarori bishitse mu gihe vyoshi siko sinamaking the sure no mu gihe vyoshi ni ibintu nahoze niteze kera byari muri plaza 1 ahubwo nkatangazwa nuko babitare n'ivyiza vy'ipasije kuko nivyo hari ngombwa ko abigukora nahemukiye benshi we numpemukira uba wahemukiye benshi ndaguhemukiye burya siwe mpereyeko sinawe kandi mperejeko je ndahemuka sirivuga ndi umuntu nambaye wa mubiri ka kameremere ka damu guhemuka mvuze n'ukuri nukugukorera wifite utarushaka suvuga ngo nkukoreye ikibi kandi nawe igihe novuga ngo yampemukira urumva nuko yabatankora ivyo nari nshaka ego navyo nyene byitwa guhema nuko rero tubaye niyo mode tubayeho je répète encore ntuzunkorera ikintu cikibi ugende wijya ngo muco ngo ndinde ko natangara igihe wankorera iciza ivyo nta kintu gitangaje ku ruhande rwiwe wewe ntubona kwaza kuba homze umuntu wiwe bakoranye ibitari bike yes nagiye mbona bavuga ngo ngo none ngo umenga ngo ntiherakwiye ngo kwirukanwa nk'umuntu w'imburakimazi iki akantu navuze rafa pasi atagahabwa agateka basi namba uri umwana ukava mu muryango ugasohoka hanze ukagenda hari akantu bavuze ngo ujya mwana w'icangazo muri Bibiliya ngo yaronka yari kwitwa uw'umwete ariko kuko yabuze n'ubu twigishwa ko ari umwana w'icangazo kandi ako kantu burya niko yaza kuronka ngomba mvuga iki kintu buri umuvyeyi yarakuvyaye ukaba aho akenye wowe ugacubaho ugakira sha niyo duhurira Bujumbura baguye ahantu hasi mu caro cari muri ngahano bita mu nkoyoyo hasi nkari ya mucendajuru aho nzunguruka hose aravuga tujya n'umwana wa nawe ntibikuraho ko ndi umwana wiwe nkire ndeke ngendesha iki ntibikuraho ko ndi umwana wiwe muhira bakire gute bashake bagere hehe je bante canke nihojete mu mwana w'ikirara ngaho mwibi boost mfata ibiyayura mu kose mbimbwa ngaho muhira bafise birara mu nzu no hanze ntibikuraho ko ndi umwana wa naka tujuru ndi umwana wa naka ahubwo nambura umuvyeyi kwitwa umuvyeyi si ikintu coroshe bro barabiharanira yego umuvyeyi wawe arajya amakaka yawe ukiri mutoya sivyo kwitwa umuvyeyi w'umuntu niba bikopa urumva rero mu nyumve mwavuze ngo nivugishwa ngo ibirundi vyakure ngo ntimwibaze ngo sinibaze yuko ngo batabyumvise ariko namwe ntimwumve muce mwumva ibirenze ivyo navuze muze mubikombina n'ivyo mwiyumviye oya navuze uko je kwitwa umuvyeyi wanje mama arafise ibintu bimwe yitanze vyinshi ego akima igitenge kugira niga akakwa kugenda gusa yigomwe byinshi kabisa kugira yitwa umuvyeyi no guca mpaguruka ngo ndi umuvyeyi wa nawe ni ibintu bidasanzwe rero nabivuze umwana nubwo yoba amayibobo zijya amayibobo zo mwibarabara nasewe yo mucako n'imodoka abadog aguba ari umwana wawe akumaroye nuhura nasowe mu gikota avuye gukora izamu nawe ufise abanyezamu n'abasiti ujya zamu ni weso nukuvuga ushaka kugera he siniko ndagutora neza nukuvuga abandanye yemera yuko uri umukobwa wiwe nawe ubandanye umwubaha nk'umuvyeyi naho ushaka kugera mwe ko ari byo mushaka ndababwire fati ya nivyo rero nashatse kuvuga nababwiye nubwo byoshaka tukazotandukana canke ntitube kumwe kuko gutandukana byo ntavyo nibazi gusa tuzotandukanwa n'umwanya canke ibihe zohora ndi umwana wiwe azohora ari umuvyeyi wanje kwitwa umwana wiwe nzohora ndabikorera nawe kwitwa umuvyeyi wanje azohora abikorera nababwiye ntibabikora muri byinshi byagiye biravuga umbabarira hano hantu nubwo menga ndahatevye bavuga ati burya mu byatumye na film iteba ati muco hariho ivyuma byo muri Trofire aho rakoresha tari kubufani yarabifashe ati mutiza n'amakamera byaravuzwe muri staff technique hari abantu yahora guha kugira bagufashe bose ngo arababroka basha nukuri ntimushiremwe n'ikinyoma cyo ukuntu byari bimeze sinovuga mwizima gikajya ama video yanje oya hara na rumwe mana yo mwijuru naco bipfana imbere y'abantu ndi makuru yagiye aravugwa hano nawe nyene navuze ati muco je namubona nzobimubaza neza nuko mu byatumye filme yawe n'ubundi mera nk'iteba binavugwa yuko wa muntu w'umuvyeyi rimwe yanagufasha mu bijanye na staff technique akagutiza ivyuma yahavuye abifata ntiyasubira kugutiza kugira ubandanye shooting icambere nakwishuye mu bintu bijanye n'izimira ry'amanani yanje naruhara na rumwe abifisemo bijya n'ubupfu bwanje na cameraman wiwanje yego pe
nawe cameraman twavuganye ku giti canje siwe bavuganye ikindi kintu naco ikintu kijanye n'ivyuma narabivuze je ntavyo yigeza nyima gusa iyo mvuze gukura kura hose kura mu mutwe mu mitekerereze no mu kwihweza sivyo avyegeza kwiba nta message ndabimusaba ngo abinyine oya pe singira ndamubeshe oya ni iki catumye basutabimusaba wahora bimusaba ntibikiri dispo sivyo ubu yagize casting y'abana ngira nka 20 birirwa barakora solution kapo baguma bakora rero usanga aguhebera umunsi wewe akaguhebera umunsi ugasanga nawe wa munsi aguhebeye nawe umenga nturi tayari abakinyi ntibari tayari donc ntuburi independent oya ntuburi independent aravuga ati rero Imana impezagiye hinge ngire uburyo bubonetse hinge nkote nkore mu gihe no burayo gukora tobuza ko nja gutira kwa Amede tobuza ko nja gutiriwe urumva konye n'urumva umwana wicangaza ivyansa asubira kwasi hari n'igihe agera rero bakanka kumwakira bikaba ntavyo yigeza nyima uwo mutima mubi wo kubinyima yowukura ntawagiye uja mu mere nta mutima mubi yifiti oya ash kabisa Jaro bizara babwire byo kuko nuba mushaka makuru umuntu mukabona yakire niko kuri bisigaye n'ikinyoma nyene twayakiriye kabisa niyo mpamvu nyirayo aba yigiziye kandi muco n'ubundi atanga utanga inkuru iziri kinyoma niko twofa nukuri je sinzi kutanga ariko niyo mpamvu abantu baba bari kabisa kugira nabo nyene bumva ukuntu ibintu biba bimeze ntibaje ngaho banbone nabi iki oya nukuri bagende ngo nagiye mbona ngo nabandi nta nje ni jewe nagira umuntu numwe mufatanye kandi narababwiye namba abandi baratandukanye gute muguma mubona ko ari we mu gute je nto mubera mu bimbega bishike ego nabonye na comment ivuga ngo nta gishasha ngo coba gihari ngo nabana kabaravanye ngo nabana kabaravanye yose mureke kwa mumura muri negative gute nkubu bishitse gute mutokwimvira ko ari je nananira yaramvyaye aguma antimbira ko ndabubuza amahoro hapo nyine bavya abafana babatatse mwese baragaruka bakavuga wewe kundi ruhande bakavuga fani abakino na bino bintu oya rero nje kuzimanganya iyi nkuru ngo baranyirukanye ihagarukire ngaho nta muntu yanyirukanye ni wewe wijanye camuzombona ni director muri geza aho muvuge ngo ibiki reka naroye ucuragenda umutwaye n'abakobwa biwe bayakobwa babiri ngo mwaracanye bibereke sivyo dukinana n'abantu bo muri Truwaf umuntu nane yokwanga akaguma go hajya ntuze uyu ni Clarisse ni Clarisse ni winzobe yonze bajya baracariyo canke nabo mwarajanye niko bose twajanye nagiye twese ko turabo muri Truwaf turishamye riko rirava muri Truwaf gusa riko rirakura Emucho we none basi baza ko zino nkuru zahereye he ninde yatsitsanye zahereye mwoye kwama mumenyera abakinyi bamwe muri team iwe havuka abandi ivyo bintu mureke kubimenyera hoyana n'imyaka 3 ntakinaye mu wa 4 mukabona ndagarutse sivyo basha hari impano nyinshi ngaha agomba gukuza agomba kurera karamura sivyo je nabandi noramura afani ni nyokuru wabo muri umwuga ni mami rero basi ahubwo ukavuze ni bon Fiko turi kumwe Clarisse turi kumwe Thailand turi kumwe n'abakinyi kandi nokenera muri bajya bashaka nico nanje nagarutse ndibaza ati kuri kurakorana n'ijya team mugabo kumva izindi nkuru ngo abana abandi bakobwa babiri bobo ngo burya ngo bagiye ku ruhande rwa muco ibintu n'ibikiko heri muri film none mushaka nawe ngo muzane basi dukinane Ravin mu mukenyezi ahubwo nyene muzane mu mukenyezi casting ntiramukenera cyangwa ugasanga ndamukenera ata mwanya afise cyose birashoboka urisire ko yoza ndondera bagasanga nta mwanya afise simba nansi urisire ko yoza ntavyo turamubwira ariko tureke gufata katoza dufate ko yoza ufise ama negative mwebwe murarusha wari ko bavuga uburyo bafiko muri kumwe bande bose bari muri Truwaf ngo bajya casting y'iki gihe bibariko abantu rero bafatike nta kintu na kimwe giferekebe ntabaye turuku nahazonyirukana umugani wanje nzozinduka muvyeyi kimeze gite kandi ngutakija kubaramutse erega haro ni nkuru zariko ziravuga yuko kuva bubatse ahubwo umuntu yitwa Norask ashobora kuba umwe muri babiri
ashobora kuba atakunze yuko uguma hagufi cyane ya Solution Cup kubera ko maybe ushobora kuba intambara oya haje kutamayo narabibabwiye kuva hose ari celibatere twarakumburana sana oya nukuri kose nujeyo twahura hari impamvu urumva je narabibabwiye uri umubosi wanje singomba ko twamuka hari ibifuti byinshi vyanje utabona hakiri kare bikanyicira akazi ka ni wizera abantu nawe ubwawe ntiwiyizera je nanje ntimunyizere haba nabusa ndi umuntu hari kamere mere twese twavukanye imwe ya Adamu na Eva irya twese tumeze wakizwa wareke hari umunsi vyuka kamere avyuka kuko bikagukubita kabisa saba gusangana umutima umenetse ujanjaguritse mutinyi caho ukatitira ukireka kuko Imana ntibayijyage nta na rimwe kandi uwo nawe ni ufise uwo mushaha nyene nawe urajanjagurika rimwe na rimwe oya simisi yose yes n'abamarika bari mwijuje amajyimana yarivuga ko gatatu vyibura ku munsi bagacumura ibaze ngo uko bigeze ari histoire mpora nimvira ko ikanantera ubwoba ngo bigeze kuraba ngo abakobwa bari mwisi barabipfuza iyo nta nkuru zivuga nk'uko iriho y'abakorowe kubera izo mpamvu umunsi umwe muzohamagara ngo uvuge ubutumwa oya twige ku cijambo ry'Imana rivuga navyo urabizi mama pastor ico numvise cyo asha watuntumura abantu ivyo bitangaza wo bivuga gake icamwe mu bitangaza urabigira muga hari imitima ivyakira so ari wo wose oya mera nk'uwigisha gatoya kucaha shirwa ubujyaje turaba ko bivuga uhanura abantu imiseko nateguye sinateguye nagira umuvuga bucumwa bakimubwira ngo he gaburira ishengera akoroka byo kumenyera ngo uza guhanura ngo uza kugira iki sivyo urutonde mu bintu vyose gusa nyene ntubura akajambo usigira bene so muga hari gihe ngo muhema dudubiza ukavuga n'ibyo utari wateguwe ubu wayisize wamusize muhera ubu turi mu kirere cyo gukura abantu mu rujijo gusa ukaba wana babeshe shaga ndagaragize okay simbeshe so nibaze uko amakuru abarayo ni nta muntu yoryoherwa yumva abantu bariko barakorana nk'ivyo mwakoranye mumeranye nabi nta ariko kandi nta utogerwa abonye ubwabo umwe bugumyeho ibikorwa bigakoreka bikagera kure niyo mpamvu tuba tuvuga ngo ibintu byavuzwe tubice siri tuba abafana bamenye umuco unabona yuko burya wewe abafana bawe mushobora kuba munabasangiye nuwo numvise wita aha mu Burundi iyi industry twese turasangiye abafana baje tuzatureka ro guteranya naka na naka bigenda gute ngo bane bamwe bariko baravugira naka canke nimwe mwabatu ntimba bariko baravugira naka bavuga ibintu uko babibona kandi uko babibona siko kuri no bavuga ukuntu uko babibona bariyumvira bakanariza sibijuju nabivuze bariyumvira bakanariza nk'abantu hari umuntu ubwo nyana caka yagisa bivanye n'uburera afisa agatuka yego nundi nawe akayagisa bivanye n'uburera yifitiye agahanura niko biri kabisa nta mubi n'umwe arimo utandukanye kuntu duhayagisa yego shako kantu je wakambwiye se nakemeye neza ko uvangwa nta muntu mubari no kuba bipfira kuri reaction gusa wowe umva ndakubwira ndiko je nawe nitwapfikiye bashaka nkakora kikosa kigaragara wewe kacake ko nawe kwihanganira je sindi mubi nawe kandi nturi mubi namba ariko ko nadeko wowe da uri mwiza wabuze guta imbaraga zo kunyihanganira kandi uri mwiza ubwo nawe wabaye mubi nta kwihanganira habwo urazi ikintu miza numva nitwo vangwa nta numwe ari mubi ahubwo bose ni babi twese tubaye babi tuba babi tubaye beza tuba beza kibazo ni cyakindi gusa vyanka ko mutahura ni ama reactions wari kuravuga ugasanga habaye ama concert je nibaza yuko bavyumvise kabisa so muco sinzi ikintu abantu bo kwitega ubuvuba nyuma y'ibikorwa uri kurabakubita wababwiye ko buri wa gatanu mukenyezi iraza gusohoka wa gatanu gusa hizo zitatu nimva ya mwihoro nagezaho barabitondetse cyo ndavuga tubwo nanje ndimo muramvuze kandi ubona buri mu rutonde wa munyacyaro mu muji naje nuyo inarijera naje umwe bababwiye mayibobo yigendera ngwibohero yasabasi kuva turabana turamuzi bagakurikiza ko imva ya mwihoro kadora vere turamuzi nk'icamamare mu muji bagakurikiza ko umukenyezi inarije nanje ndimwo iyo utavuze ndacavuga okay bandanya
hasohoka nyinshi zari nyinshi Eh. hasohoka nyinshi ubwo nanje nabayemo yes Yego, mukenyezi twirekere ivy'amajambo bashe Yo. twige kandi twongere twigishanye Yo. ntimumbone muri ango yo kwa naka canke nakamubone hariya mukunde kujyanye nari namba muri abantu beza namwe nkunda nakosheje nkunda ntakosheje nkunda mu buryo bwose nanakamukunde umva mukunde yantutse unkunde namututse ubwo umunkunda urukundo nta nari ntirushavura urukundo aho ruri ntirunihayagiza gwemera vyose rukarinda vyose ariko urukundo burya rurimuka ntirubariko nuko bujyajugo we rurimuka yo ujana ne w'abantu mwari abagenzi kera nubu nibo mukira abagenzi none umvuga urukundo rwari ruhari singiye muri rwa rundi rw'imisore n'inkumi nkunda kubaza aba ex office uko bangana aba ex kandi mwarakundana hari umu ex haba wena mu ex office vy'aba ex nibi akamashara urigira ingagare pe mengi Nta mu ex abaho. mengi ibintu ni Nta mu wigeze ex abaho. ni wigeze abaho gute bavuze ex ngo gisigura ngo umuntu aba yabaye exp ni ex boyfriend Aho uwo ubwo rero mwahoranye kera naba ari umu ex wawe ntiyari uwawe ntabwo yaheze ntabwo yashize ntabwo yarangiye arahandi ari ajuru umva none nabi wari umu ex kandi n'umugi nego nava ku rukundo ariko gwimuka kaye ntaho ruje urukundo niyagiye nuvuga uvuga ataho bwigeze ugomba kugira urukundo rw'umuvyeyi n'umwana yagicana cawe ciba kikagira iki aho giciye ko baragikubita ndekera umwana mu bantu n'ivyasa ko wemanga ko ari umwana wawe niko rukundo akoko niko ugasanga umugore afise umugabo igabo ciwe cama mu bagore igabo ciwe ni gisuma urumva ikigabo ciwe kigiziki amafuti yose ariko nahasanze bamushize mu kimeze nka kimwe cyo mu mukenyezi muri furu yes nako mvuga sheri urumva sheri cankubise cambiyo sheri urumva mugije igiye ibari y'ubujyajya ntibari byanyabyo oya biba bikurimwo urumva je narabikubwiye je urashaka gukunda umuntu narakunze umuntu come on urashaka gukunda umuntu uzi nk'akaroje hari umuntu nkunda pe kandi abivuga okay yagiziki hamwe nicara nkavuga ati nimvire gusa ko yopfa nkumva umenga no tangurirayo oya siko uramufise ubu numuntu nyene nikundira uko uravyumva kubera iki nyene yashoye kunyihanganira na jewe ko je nabwiye ko ngoye rombwe mbonye umuntu asporta comportement yiwanje sigaye umufise sho ni kuva kera ni rafiki yangu tu rafiki urumva nkumva neza yuko naho noca ahantu yagize iki nta musi numwe ndumva ikosa no muhora none hakosha abase bakaravye ngo kijya yo numva no muvugira kumbura kunda ahubwo hari conference nsanze wowe nubwo bigira umuntu menga sinzi wo wakunze urakunda jewe ndakunda gusa sinzi kujyajya wapi sinzi kujyajya rero mu nkunde filime yabonetse itabonetse navuze nabi aha ndazi ko nshanutse umugani w'ura ndazi ko ivyo navuze sivyo mwashaka kumva ariko ubu ntavyo kuza kubabesha ndababwira ibintu mushaka kumva ariko mureke kuzirikana ivyo bintu ngo baranyirukanye ngo bagize iki nta na kimwe cabaye mu nkundire na filime yanje umukenyezi tugeze kuri episode 4 muyirabi rimwe mwinyigisho kibazo mwavuze c'amajwi ndakizi sinatunguwe kandi narabibabwiye cagi tarimo udukosa twishe banye nuko kuntu yagiragira uko ndakizi tugomba kuzogikosora amasanamu yo nabonye ari meza kabisa mukore subscribe musharinge mugire jeme haba hariko amajeme menshi n'amakomantere nukuri barabiraba byose mubikore hanyuma y'ivyo twese tuzopfa tubone ubugingo budashira amen